Bonjour et bon après-midi à vous tous, it's your boy Sten promo aka update man from Sten TV worldwide. Nkuko mubibona turi kuri airport aeroport Melchior Ndadaye, ikibuga ca Melchior Ndadaye mu gisagara ca Ibujumbura, aho twaramutse tuza gutegera umwe mu baririmbyi novuga ko bakomeye cyane, Don Bright asanzwe akorera umuziki wiwe mu gihugu ca America, ahaje azanywe n'igiteramo kizoba itariki 22 z'ukwezi nyene ukwezi kwindwi navuga uwo mwaka nyene, nico giteramo kimuzanye mu gihugu cy'u Burundi. Rero ico giteramo cyateguwe n'ishirahamwe Dikobu, ndibaza benshi murarizi, aho ari abarundi basanzwe bakorera mu bihugu na cyane cyane vya America, mu ndwi yahariwe aba diaspora. Hanskilla. 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 Nkuko bose babizi nize nacindiye Dikobu Music Award 2022. Ico je nzanye no kuririmba kuko niko kazi kanje.
it's my first time. It's my first time was a concert in Burundi, so I expect the people kuza kunezererwa na natwe no kuryoherwa hama no to support your boys. Yeah. Abo je na manager ahubwo nuko nza kimya ariko na manager hama nibaze yuko batanshimiye ubwiza ko ndabona abantu babere ari benshi muri mwebwe ariko banshimiye kubera akazi nakoze, performance yanje nakoze n'umuziki wanje, so kubivyo shimira abantoye nkabashimira n'abarundi bose abanda gusupporting umuziki mwiza. Bo jico nzanye n'umuziki mwiza kuko mu myaka yose je ndibaza ko umuziki nta utanga uno munsi, ariko buri uko umwaka ugenda witera imbere umwaka ubundi uhinduka, bandanya gukura mu muziki, kubivyo habamo gukura mu kuririmba hakamo no gukura muri performance. So ndibaza yuko nzanye kubereka ko diaspora natwe dushoboye, ntabwo bampaye iyo modoka y'izo miliyoni zose kubera karanga cyangwa izina ryanje, bawumpaye kubera ibikorwa nakoze. Again ndasubiramo yuko ikinzanye gushobora kwereka abaririmbyi yuko canke amahanga n'abarundi bari mu Burundi yuko umuziki natwe turawushoboye, kandi icyo twifuza no guhuza umuziki w'u Burundi n'umuziki w'abarundi baba hanze, twese tukabumwe tugashobora gukora igikorwa, guhabwa ryajwi rimwe umurundi wo ngaha aririmba. Iyo waririmbye neza ntibibe kukubera ubu uri umuririmbyi w'indani mu gihugu, ahubwo bibe kukubera waririmbye neza. Bico nyene uhereje ko cyanyuma mu muziki ugiye ukaraba umuziki en general hose hariho hose, umuziki utarimwo incabwenge, utarimwo agakarisha bwenge ntabwo bari umuziki. Ntagwa nkuru urimo hagati y'abaririmbyi, kabara akantu akagorane kaba kabaye nkuko umuvyeyi n'undi muvyeyi bagira ibibazo mugejeje ubundi bakavyara umwana wa gatatu. So muri make shaka kuvuga yuko ivyo bibazo vyaho umuziki n'umuziki kandi n'uduhuje no kukitutemera abanyamerika, ariko umuziki yabo tukama tuyumviriza cyane. So kubindi kubijanye na social mura, honestly he's my brother kabisa, ugiye ukanavugana nawe aje kunsaporinga ibizokurikira inyuma yaho navyo tubiha amaso, ariko aje kugira ngo afate umuziki, afashe umuziki wanje, afashe muri career yanje umuziki no gufasha kwihigitira mu twimirije. Ko umuziki wo hanze ari uvuzwa cyane, ngaho ushatse uvuga umuziki w'abaririmbyi twebwe tuba hanze cyangwa umuziki w'abatanzania? Umuziki w'abaririmbyi bo hanze atarabarundi. Atarabarundi. Bon, cyo nibazo ko ari ikibazo buri muntu wese afite ikimugenga. Muri je ku ruhande rw'iwanje kuba ndiyo nkaba mvuga indirimbo ziwanje mu rurimi rw'iwacu twumva rw'ikirundi, bandiko ndagerageza kugira ngo nizi wanje bazivuza hariya basi bazokumve ko harimo ikirundi ari umurundi aririmbye. Ndibaza yuko ubwo ruhara rwanje ndagerageza aho gace kanje. Abenshi bavuga yuko ngo ni kibazo cyane kugira umuririmbyi w'umurundi ngo avuze mu makungu, n'akaye kagoye bavunira abandi baririmbyi baba bifuza kujya muri ayo mahanga, nabone bashaka ko indirimbo zabo zivuzwa hariya. Kuvuzwa biravana naho ubuvuzwa, sino kubesha. Haraheze imyaka myinshi, je maze imyaka 13 n'ina hafi muri Amerika, ariko nta myaka 3 iheze numvise uririmbo umunyafrika numwe. Mu myaka 3 muziki w'ibintu biriko birahinduka, sivyo? Narumvirije ku radio station nkuko amaradio yanyu amaradio roko, ndumva indirimbo ya Bana Boy kuri station y'iradio, ndumva indirimbo ya Wizkid. N'ibintu bidashoboka, n'ibintu bitari bishoboka, ariko uko turiko duprogressa tugenda turiko turekeza ahantu heza, nubwo bohera hari iwabo bakazohereza iwacu imbwa duko natwe tuzoshika mu turabanyafrika. Au sio? Thank you sana. Murakoze very much. Kwa hiyo nitaongea kwa Kiswahili ili hao wageni wetu wasikie. Kama nilivyowaambia, Dikobu tumefanya mambo makubwa lakini hatungeweza bila kuwa na support. Kwa hiyo ningependa ni introduce Mr. Zach. He's American and Kenyan at the same time, and with his wife Joan Locke. So hawa watu wamesaidia sana, tusaidia, tumepewa sponsorship ya ile event na hawa kabisa wamesupport kwa kiwango cha juu. Ningependa ni kuwapongeze tena kwa kazi nzuri waliolifanya. Fasha tuwakomera mashi. Kwa sababu wamefanya mambo makubwa sana. Kwa kitu kingine ni wageni hapa. Nadhani ndo mara ya kwanza kufika. Na tumepanga hii safari tuko wote, na kuna miradi nyingi tuko wote tunafanya. Kwa hiyo wanakuja kuangalia jinsi wanaweza kutusaidia
na kufanya kazi zingine na sisi wenyewe. Kwa hiyo ningependa nisipotezee muda. Yes. Hata kaneno moja tu au mbili. Hamjamboni. Kwa majina naitwa Zakayo mrefu. Nimetoka Kenya lakini naishi Marekani. Naishi ndugu yangu Samuel. So yeye ndo introduce kwa Dekobo. Yes. Yeye ndo introduce kwa Dekobo. As far as talent kwa na Don Bright hapa akatuambia, so sisi tumetoka Afrika, tunajua changamoto sana ya wasanii ama talanta tofauti. So kampuni yangu inaitwa Imani Wellness. Mimi na mama my wife providers, we doctors. So tuliweza tusema tutashukuru Mungu kwa sababu tuweka hiyo that platform tusaidiane. So ndugu, congratulations. Tuko na wewe, tutaendelea pamoja. Yes, right, yes. So yes, kwa Kenya sisi East Africa sisi ni mandugu na madada. So tumekuja hapa tufurahiane, tuchangamke, tuone vile tunaweza saidiana kibiashara, kisanii, whatever the talent, whatever Mungu atatupa kipao tusaidiane.